Tekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho iminsi yose kuri iyi mbonesha kure ya Hejuru TV. N'umwanya w'amakuru agezweho turi ku munsi wa gatandatu kw'igenekezo rya kano kwezi kwa mbere 2025. Turabakengurukiye cyane ko mudahwema kubana natwe. Reka tubahe ikaze mwe muri mu bice bigiye bitandukanye irya nino mu Burundi, mu ntara no mu bisagara, bari mu bice bigiye bitandukanye ku mugabane wa Afrika no ku yindi migabane ya kure. Mwese turabakengurukiye cyane ko mudahwema gukurikira amakuru yacu agaruka ku ngingo zitandukanye harimo politike, agateka kazina muntu, ubutungane, umutekano, bivugwa mu kibano, mu ntwaro biriko biravugwa cyane ku ngingo zirabana n'amatora n'ayandi makuru menshi tuba twabatoreje dufashijwe n'amasoko yacu hamwe n'ibinyura bimenyesha amakuru hamwe no ku mbuga ngurukana abumenyi. Mutwemerero muri uyu mwanya tuze kugaruka ku makuru ariko aravugwa cyane mu gisata ca politike. Agatorwasa yemeza ko runanirwa Burundi bwa bose batarugiyemwo nk'abasenera ahubwo barugiyemwo nk'abarundi bifuza gushayura igihugu. Rwasati seneri bayiduhagaritsemwo guhera muri 2023, ikindi nta ntonde za seneri turimwo, none seni yoba idushaka kwiki? Agatonirwa semeza ko seni yari igikoresho cyo mugambwe CNDD-FDD ariko ko tabaca intege bazoharanira ubwiye kugeza bubonetse, birera akaba yarabishikirije. Munakende rero agatonirwa sa ziratari uko CNDD-FDD ifise ubwoba bwo gutsindwa mu matora yemeje kandi sivyo. Ivyo byose turaza kubigaruka ko ahubwo seni nayo ikaba yarasiguye icatumye amadosiye runani Burundi bwa bose atemerwa. Navyo byose ni muri aya amakuru. Bindi rero biriko biravugwa cyane tuza kugaruka ku buryo burambuye. Sentare y'iyunguruzo ya gisirikare yaciriye ibihano bikomeye abasirikare banze kuja gufasha intambara FARDC kurwanya M23, navyo turaza kubirabira hamwe. Ariko kandi hari ikinyoma gikomeye ca CNDD-FDD Vision 2025 yaraye ihejeje urugendo ariko isize igihugu mu kangaratete, turaza kubirabira hamwe n'ayandi makuru menshi twabatohoreje. Gusa rero imbere yuko dutangura ayo ngaya ariko aravugwa muri politike, reka tubanyuriremwo ibi Angeline Ndayishimiye yoba yarasabye. Asaba ko imigambi ya Herode isambuka mu Burundi. Mu gutangura igikorane cyo kuwa 28 gushika kuri 31 Kigarama 2024, Angeline Ndayishimiye yarasenze imbere y'abacitavye bose arasambuza imigambi ya Batobiya, Sanibarati na Herode n'abayuda. Muri iyo mvugo ifobetse ntivyama vyoroshe gutora abavugwa, kumbure abo Angeline yita Tobiya na Sanibarati na batavuga rumwe n'ubutegetsi. Kuri Yuda Angeline Ndayishimiye yaratomoye ko ari abagendanye bo hafi bagurisha uwo bagendanira, aho birumvikana ko ari umutegetsi wa hafi mukuru w'igihugu yoba yikeye ko ariko aramugurisha canke ko ashaka kumutembagaza. None Herode kari we yari umwami, tubifate gute ivyo navyo? Herode rero yari umwami agazwa n'umugore agahama imvuga kuri, kuko muri Bibiliya biboneka ko Herode yari umwami yica abahanuzi. Herode rero yaragendera cane ku mohe y'umugore wiwe, no mu gihe yababona ko ari amakosa byagenze aho umugore amusaba umutwe w'umuhanuzi Hani Batista amuhoye ko yavuga ukuri umugore atashaka kumva. Umwami rero yararemerewe arabikora. Mu gihe rero ca Herode imvuga kuri zarahunga igihugu, zarafungirwa ubusa, zaricwa. None uyu Herode Angeline Ndayishimiye avuga mu Burundi yoba arinde? Ni ikibazo rero casigaye mu mitwe y'abitavye ico gikorane. Agatoni Rwasa rero aza imbere mu batavuga rumwe na leta n'abakomoka mu migambwe iri mu runani Burundi bwa bose ntibari ku ntonde rw'abemereye kuzokwitoza amatora y'abashinga amateka azoba mu kwezi kwa gatandatu muri uno mwaka 2025. Mu rwise ni wigenga ukaba utunganya n'amatora mu Burundi wasohoye urutonde rw'abemereye kuzokwitaba amatora mu kwa gatandatu ku mugoroba kwa kabiri w'inondwi, ariko Agatoni Rwasa ndetse urunani bwa bose rukaba rutemerewe kwitoza. Agatoni Rwasa yemeza ko urunani Burundi bwa bose batarugiyemwo nk'abasenera ahubwo barugiyemwo nk'abarundi bifuza gushayura igihugu. Agatoni Rwasa ati CNL bayiduhagaritsemwo guhera muri 2023, ikindi nta ntonde za CNL turimwo, none seni yoba idushaka kiki? Seni rero mu nyuma yaje isigura icatumye amadosiye y'urunani Burundi bwa bose atemerwa. Urunani Burundi bwa bose rero ntirwemerewe kuko abashinga amateka bari ku rutonde rw'urwo runani baturuka ku mugambwe CNL na cane mushinga amateka Agathon Rwasa, kuko
n'ikimenyamenya basasa mu manama nshingamateka nk'abanywanyi b'uwo mugambwe. Prosper Ntawurwamiye arongoye mu rw'igihugu wigenga ujejwe gutegura amatora seni mu kiganiro n'abamenyesha makuru kuri uyu wa gatanu niho yabisiguye. Ntawurwamiye akaba anasigura ko CNL itigeze ija mu runani, ikindi rero agashikiriza nuko ata muntu yemerewe kuba ku ntonde zibiri, nayo Agathon Rwasa akaba yaratakaje uburongozi bwa CNL ariko atatakaje ubunywanyi bw'uwo umugambwe. Agathon Rwasa rero Seni ivuga ko yavanye urunani Burundi bwa bose kuri zo ntonde kubera wewe. Mu rwiseni rero gasigura ko avanye Burundi bwa bose ku rutonde rw'abemerewe kwitoza kubera urutonde rw'ubwo runani rwareka abashinga amateka batatu bo mugambwe CNL utari muri urwo runani. Abashinga amateka runani Burundi bwa bose Seni ivuga ko rwaze na Agathon Rwasa, umushinga amateka Frazi Mutezinka na Anatole Karore mu mugambwe CNL. Umushinga amateka Agathon Rwasa w'imyaka 60 yakaba yaraje bwa kabiri majwi y'amatora ya 2020. Varisito Ndayishimiye atahukanywe imitsinzi nigeze remera ko yatsinzwe muri aya matora, yavanywe ku burongozi bwa CNL mu kwa gatatu mu mwaka wa 2024 abagirizwa kuba mu kwako mugambwe CNDD-FDD. Ikiganiro yagiranye n'umumenyesha makuru ijwi rya Amerika, Rwasare yasiguye ko se nifuza ko CNDD-FDD yisangiza urubuga mu matora yemirije muri ico gihugu c'u Burundi. Haribazwa niba rero kuri ivyo vyose Varisito Ndayishimiye bagiye gufuta ibisigara vya demokarasi mu Burundi, kuko imigambwe ibiri itarenga ntirenguke niyo yonyene ifise intonde zemewe mu ntara zose z'u Burundi, kuko ari zitanu ngo zihiganwe mu matora y'abashinga amateka ya 2025 no mugambwe CNDD-FDD. Umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye na Ipona y'icegera ciwe Prosper Bazombanza. Iganwa rero rikaba rizobamwo abasanzwe batwara gusa. Urunani rero rukomeye rw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi Burundi bwa bose babwiye ko rutarekure kwitaba ayo matora. Harwo runani rero rukaba ruzira ko rwemeye ko Agathon Rwasa n'abasenere baja ku ntonde zarwo, ni kuvuga ko babaye bakabiri mu matora ya 2020 ubu batarekure gusubira kwitoza. Bavutiwe hamwe na Frodebu ya Melchior Ndadaye, CNDD ya Leonard Nyangoma be n'indi migambwe bari kumwe, ni kuvuga ko hagiye gutunganywa amatora atagera mwihiganwa na rito. Ive rero bigakorwa n'umugambwe uvuga ko warwaniye demokarasi. Ni imigambwe rero igiye kubuzwa kwitaba amatora isa n'ibisigara vya demokarasi mu gihe imigambwe itari mike ikomeye yomowe iranafutwa, ndongo zayo ziba impunzi mu mahanga. N'amashiramwe akomeye rero aharanira agateka ka muntu yaravuzwe, n'indongo ziziromorwa zinashirwa ko imitahe mpuzamakungu. Maradiyo nayo bikaba bimeze gutyo nyene. Muri kino gihe rero imigambwe n'urunani vyabujije kwitoza biriko biritwara muri senere yubarizwa ibwiriza shingiro. Ni senere yataco yigeze imara mu matora aheruka, ica imanza itametswe nta kinini benshi bayiteze ko. Nkuru rero zo kurukira tukazogaruka ku nyangoro ry'amategeko ryakozwe na Seni mu kwankira urunani Burundi bwa bose yari rubandanya gukoreshwa kugira CNDD-FDD dashaka ntibabe mwihiganwa. Nanaje gutya rero kazoza ku Burundi kabagiye kubandanya gatosekara, bizava rero bikwega intambara zikomeye muri kazoza. Kwigongera ko ubutegetsi gucinyiza Abarundi ariyo ntwaro ya Ryogora duhuye ngo vyamye bikwega ibara mu gihugu c'u Burundi. Nako mu Rumonge kandi hari sentare y'inguruzo rya gisirikare yaciriye ibihano bikomeye abasirikare banse kuja gufasha intambara FARDC mu kurwanya M23. Sentare ya gisirikare yasohoye iyo ngingo kuri wa mbere mu rubanza rw'abasirikare b'Abarundi banse kurwana kumwe na FARDC barwanya ingabo za M23. Bamwe rero mu bafungwa baciriwe ibihano bikomeye gufungwa ubuzima bwose. Benshi rero muri bo bakaba bazobwirizwa gufungwa imyaka iri hagati y'ine hamwe na 10. Adabu rero ryagumye ari amadolari 500 kuri bamwe, abandi ribagabanya shika ku madolari 250. Baciriwe urubanza rero bakaba barashizwe mu migwi itatu nyamukuru. Urutonde rwa mbere rukaba ruhuriza hamwe abasirikari n'abakaporale basubijwe mu Burundi bakoresheje indege. Baciriwe gufungwa imyaka 4 umwe wese akanatanga ihadabu ry'amadolari 500. Ubwa kabiri rero hariho n'umugwi w'abakaporale n'abasirikare b'isongerezi baciriwe gufungwa imyaka 5 no kuriha ihadabu ry'amafaranga 500 y'amadolari umwe wese. Batahukanywe rero bakuye muri Nord Kivu mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo ushika mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura hakoreshejwe indege. Nabo nyene mu rwi wa gatatu ugizwe n'abasirikare ba FDNB batahukanywe hakoreshejwe ubwato. Aba rero bakaba barashizwe mu mirwi ibiri mito bagize umurwi muto wa mbere baciriwe gufungwa imyaka 10. Abo mu murwi muto wa kabiri nabo bacirirwa gufungwa ubuzima bwabo bwose. Umusirikare umwe gusa rero niwe yaciriwe gufungwa imyaka 3 n'ihadabu y'amadolari 500. Kinyamakuru SOS Media Burundi kivuga ko kitaronse igitigiri c'abasirikare bagize uwo murwi umwe wose
Abasirikare rero amajana abiri na mirongo indwi na babiri bo mu gisirikare c'u Burundi bakaba bafungiwe mu mabohero atatu ariyo Ruyigi mu buseruko, Bururi na Rumonge mu manuko busha uburengero. Rero bakaba bari mw'ibohero rya Murembwe mu Rumonge aho urubanza rw'iyungurizo rwabereye vuba cane. Ingabo z'u Burundi rero ziri mu ntambara yo kurwanya M23 mu ntara ya Nord Kivu mu buseruko bwa Congo, ziri kumwe n'ingabo za FARDC n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo hamwe n'abagwanyi bashigikiwe n'ubutegetsi bwa Congo mu rwego gufatanya hagati y'ibihugu bibiri, leta y'u Burundi n'iya Congo. Abanyamashirahamwe benshi b'abarundi barakunda kwiyamiriza no kugira uruhara rw'igisirikare c'u Burundi mu ntambara itaduhagaritse kandi mu ntambara itaturaba. Ariko rero umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye umugabisha mukuru w'ingabo yamasigura ko ariko hakorwa igikorwa co gutabara, bivuze ko ari ibisanzwe ko abasirikare b'abarundi bicwa muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo kubera ko babitereye ko umukono. Mu metero rero tubabwira ko ari umubare wahoze ari w'abagwanyi wasubiriye gufata ibigwanisho mu mpera z'umwaka 2021 bagiriza ubutegetsi bwa Congo ku gutubahiriza ivyo bwasezeranye ku bijanye no gushira mu nzego abagwanyi bawo. Abategetsi ba Congo bakaba bemeza ko uwo murwi ufashwa n'u Rwanda, ivyo leta y'u Rwanda yo yama yiyamiriza. Muri Ruheshi 2011 leta y'u Burundi yarashize ahabona imbono yayo y'ukungene u Burundi buzoba bwifashe mu mwaka 2025. Gico ni ikinyoma gikomeye cane ca CNDD-FDD ngo vision 2025 canke vision 2025 yari ahejeje urugendo ariko isize igihugu mu kangaratete. Intwaro ya CNDD-FDD yari ihejeje kwiha urupapuro rw'inzira izogenderako mu guteza imbere u Burundi mu kiringo c'imyaka 15. Inama menshi yarakozwe, ivyigwa vyarakozwe, ibicapo vy'u Burundi muri 2025 vyaracabwe. Benshi baribuka neza rero berekana ingene bimwe mu bisagara nka Rumonge, Nyanza Lake, Gitega, Ngozi bizoba bisa muri 2025 ariko ngabaraturotesheje bikomeye, niko bamwe n'abandi bavuga. Muri 2021 muri 2011 idolari rimwe ry'abanyamerika ryavunjwe amafaranga y'amarundi 1291. Nyuma y'imyaka 15 duhendwa ko ariho imbono leta ifise, idolari rivunjwe yarenga 7,000 vy'amarundi. Nta n'umutegetsi n'umwe yaracubahuka kuvuga iyo mbono iriho ko iriho kugira ngo abarundi nibuke ingene babeshwe. Kuva itariki rero ya mbere kwezi kwa mbere 2025 Burundi rero bakaba baraye binjiye mu mbono nshasha Burundi bwifashe muri 2040, Burundi buteye imbere muri 2060. Imbono ya mbere ya leta ya CNDD-FDD yarateye abarundi mu kaga babona niki kizotuma iyi ya kabiri bayigirako. Vision 2025 yari yubakiye ku nkingi zitandatu zihambaye. Inkingi ya mbere ni ukubaka umwe w'abarundi no guha umutekano igihugu. Geze muri 2025 aho injyane hagati y'abarundi zagarutse mu nzira zarasubiriye kubaho hafi nusu miliyoni. Hamwe mu rero bitwa bene gihugu cane cane CNDD-FDD, abandi ari abakeba n'abansi b'igihugu. Imirwi y'abagwanyi rero yasubiye kubaho n'ibitero biraza biraduka. Amabati yari muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo guhiga abagwanyi ngo rero bukaba bwaragarutse. Gusa rero n'inkingi ya kabiri no kugabanya igwiranwa ry'abantu no kurunsa imfungurwa zikuri iyo miryango. Aho Burundi bugeze muri 2025 imfungurwa zarazimvye cane, hariho n'abarundi basigaye bafise ikibazo gikomeye co gufungura. Inkingi ya gatatu rero guheza ubushomeri no kuduza ubutunzi bw'imiryango, ariko 2025 ishitse ubushomeri bwariyongereye ku rugero ruteye ubwoba. Rwaruka rwinshi rwahebuye ku buryo ruteza ubukiriro mu kujabuka hanze. Uburyo rero bw'imiryango bwarakorotse cane kubera iduga ry'ibiciro n'ifaranga ryataye agaciro mu rugero rutigeze rubaho kuva Burundi bwikukira. Ingingi ya kane yari ukubwiza ubutunzi bw'igihugu ku buryo Burundi bwenura ibindi bihugu. Gusa rero vyabaye ntibigira izina twobiha Burundi cahindutse igihugu ca nyuma mu bintu nka byose. Ureka ko rero birabana n'ubutunzi ku isi, Burundi buza ku gihugu ca kabiri ca nyuma ku isi gikenye cane, aho rero mu mwaka wa 2023 cari ca mbere gikenye cane ku isi. Ikindi rero no kugwiza inyubako n'amahinguro biduza umwimbu. Muri imyaka 15 hubatswe fomu ya Nkurunziza na Bunyoni. Hari indi hinguriro riboneka ko rikomeye Burundi bwaronse. Amahinguriro akomeye Burundi bwari ofisi harimwo Sosumo, Brarudi, Cogeco, Cotebu. Zerona yagiye asubira inyuma, nacyo ntagishobora no kuronka umwimbu ukwiye. Abarundi ngo tube turaretse rero ivyo gushora hanze n'amasosiyete ya leta yari yubatswe na President Bagaza nka yose, ariko arapfana abantu bayaraba. Busumwa rero n'ubunyonyezi buyagejeje habi, yandi abategetsi bashaka kuyahombesha n'impaka ngo bayagure ubusa.
Amasosiyete rero yandi akaba avuga ko agira yubakwe aba ari ay'abajenerali bo muri CNDD-FDD. Amasosiyete y'imbuto rero akaba yarabayeho ariko ntaco yinjije mu kiga ca leta n'umufuko w'abategetsi bo hejuru cane niwo wabombotse. Igisata rero c'igitoro n'amasoko ntanganguvu cyo kindi cabayemwo ubusuma budasanzwe none muri 2025 ishitse ikibazo co kwinguruza ari akananira abahinga. Ikindi rero hari kugabanya ibitigiri vy'abatazi gusoma no kwandika no gusohora incabwenge zikomeye cane zishoboye higanwa n'ibindi bihugu. Rero tushitse muri 2025 ubumenyi mu mashuri bwarakorotse cane nayo abatwara igihugu sigara bitwengira ngo ibiharuro ntibifata inswa. Ubwo rero bukaba bwarahawe n'icicaro ca mbere mu gihugu gutigita muri CNDD-FDD ni ku gaciro ka mbere kurusha ubumenyi. Ihangiro ry'amakuru rya 2025 rero kuri iyo viziyo harimo kuduza ubutunzi bw'umunyagihugu ku mwaka, hariyo PIB bukaba ari ku madolari 137. Barundi bari ko muri 2008 bakagera ku madolari 750 muri 2024. Nahinga mu by'ubutunzi rero bakava bavuga ko yagiye tezwe ko 2024 ihera bageze ku madolari 268. Kuvuga rero hafi ica gatatu ca ya ntumbero vision 2025 yari ifise. Akatawe rero ababanyi mu Rwanda bari biteze kuba barashikiriye umwimbu ku munyagihugu ngana n'amadolari 1068, no kuvuga incuro zine k'abarundi. Aho ni mu gihe rero mu 1993 PIB y'u Burundi yari hejuru y'u Rwanda. Rero viziyo ya 2025 yavuga ko bazogera kuri iryo terambere biciye mu gukomeza intwari ibereye, gukomeza ubutunzi bw'igihugu, kenura ibindi bihugu, hari kuduza biboneka ko Murundi abayeho. Ubu rero turi bubiboneye byose rero vyarayangaye. Benshi baribaza rero ico bakwitiga kuri ivyo bumva ku mbono ya 2040 gushika muri 2060 mu gihe Burundi rero bubandanije gutwarwa nk'uko bimeze muri kino gihe nta cizere na gitoya kiriho. Gihe intwaro ya CNDD-FDD itashoboye kunwanisha Abarundi ikabandanya kubaryanisha no kubagwanisha ngo nta cizere kiboneka ko n'umushinge wa mbere kuzoba gufatanya rero abana bo Burundi no guha agaciro Burundi n'ubuzima bwiza. Karero cari igutuma abantu batera imbere mu gihugu c'u Burundi. Turakengurukije cyane ntimuze gucikwa n'ayandi makuru tuza kubagezaho uyu munsi. Hari byinshi rero tuza kugaruka ko mu kiganiro Reveriyende kuri iryo baragiriye imbere y'abenegihugu hamwe n'abamenyesha bakuru yavuzemo ingingo zigiye zitandukanye ku buzima bw'u Burundi. Turaza kubigaruka ko rero mu masomo ari imbere. Basabire kugira ngo muvyone kuri subscribe canke sabone niba utari mwavyonda ko mwibuke no kubisangiza bagenzi banyu kugira badacikwa n'amakuru tubageza ko bane bahezagire.